byasere nta buhinga bwa danje nukuri kuko sinavuga ngo ndumwanditsi ngo wahatari oya ni histoire nk'izindi ako se hari uwo ubona munganya ngaha kwandika reka siga umwe wese ari unique mwese aratwika mu buryo bwiwiwe abantu dufise tekino twihangane dikara dusuzuguye ariko ntacu tuzotera imbere tuzoronka ama 16 pro max ica mbere ugiye muri competition witega ibintu bibiri ni gutsinda cyangwa gutsinda kandi muri ico gihe cyose utegerezwa gushima ibivuye muri nyene mu résultat kuko ngasyo mu kintu navuze muri kajya kantu kugira ngo festival izari rya jury igizwe n'abantu batatu ifise ivyagendeyeko rero bien sûr abafana abantu canke jewe nane ubwanje mfise effort nakoze muri no film bafise ivyo nifuza mugabo jury ifise ama critères igenderako utegereza kwemera yuko critères zose ziza kuva muri jury uza kuzinezererwa none ukanezererwa n'abatsinzi hari gihe ko nta matora yibwe deja ni jury nta matora yabaye none jury baravuganye niba ari babiri babaye dakora ati burya kwetu niyo yadaje hakaba hari umwe gusa yagize byese yatsinda abo babiri erega la majorité compte baravyize ko barafashe umwanya baraba amafilme yose niba ari cyo batabonye mu makrita bari bashize ko mumva yamwihoro bakibona muri kwetu bakibona muri état civil bakibona mu nama byese ziratsinda jewe mu mwakuzi niba nzona nakoze agafilme nzogatwara kabisa kandi niyo nzotsinda sinzocika intege nzogoma naza ndagibukijwe n'akantu waruvuze nuko rero novuga ko ari ingwara nkuko nabivuze n'ingwara mu masineste twese twige kubihindura ati nimba wataba posting atagira yitega we ko baza kumupostinga gute twige rero kubihindura kuko niba ivyo barabibonye afite ivyo bagendeye ko pumbura bagiye baraba kuri platform ziwe barabura post z'abantu runaka siwe gusa si jewe gusa nababwiye ko ashanda wa mbere nemeye yuko ivyo ntabikoze kandi n'ukuri iyo defend nayo ariko nta kansi nta kansi kaba kari mu nukuri nta mutima mubi emwe nese nakubwiye yuko n'abasinasite nka bose batoye muri ire twatoye Fanny ko byese twategeza ko nishemerega erega ni privilege ni honneur kugisata kuri mwebwe rero twige ako kantu ko twige gusupportinga na gufatana ukuboko ko sanga tugeza handi hantu rero nukuri kandi bica bituma twebwe abakinyi ba filme twumva two kwiransa tutitinya tukumva ko ariho barriere runaka ntitwoshika hariya urumva basi vyaduhaye icizere cuko natwe dufise ikintu gikomeye cyane ejo mushobora guhiganwa n'abanyamuziki mugahiganwa n'abamenyesha makuru nk'aba micro mukakubita hasi kabisa mama raho hejuru cyane koze reka ngira ko mvuga ino message rimwe na rimwe birasaba gutekinika utuntu gutega imitego ukuntu kugira ngo ushobore gukiza benshi CADEAU Entertainment. Hello everybody, everyone, everywhere you are. I hope you are doing well guys. Natwe turashima uhoraho ni wakora bino bintu uburyohe umunsi ku wundi bikabandanya bigakunda ari nako tugereka irindi tafari kuri no entertainment for sure. Icho boy ndi kuri hore onse the son of God Dr. Vlo aka Diko aka the ambassador. Nizera yuko mumeze neza aho muherereye hose, tubashimira no kurukunda mubandanya mutwereka na ntajyo mukadusangiza ubutumwa ariko kandi n'abasubscribinga mukabandanya kuba benshi kugira Diko Entertainment yanyu ibandanye itera imbere ari nakitera mbere ryanyu. Tuzi neza yuko ari umunezero wanyu. Umuntu nakiriye uno munsi yitwa CADEAU RAVELLE Arnisia Kagisye Bella Baju Dora Belle Famille na yandi menshi. Shatse mwite the champion cyangwa mwite the Milo of the young generation, shatse mwite CR4. Ubu niwe muntu wa mbere twatangiye gukorana ikiganiro kuri Diko Entertainment. Ntavyo wari wibuka? Ndavyibuka no vyibaga. Wari uvyibuka? Yego ngire ko nshimira n'abakunzi ba Diko Entertainment n'abakunzi ba cinema gene mugenda mukurikirana ibiganiro bica kuri no TV n'ukuri tukabashimira cyane gose kabisa. Narinze ngo warakibagiwe. Wasira kibagira. Yego impamvu mba naravyibutse nyene no kubera ko hari ahantu biriko biragera tubitangure ejo bundi harabatabibona. Ndayibuka uri kurahamagarira abantu ndanagushimire cyane. Kamwe mu ni aka video karabwe cyane n'ahantu kari kuri Facebook. Niho hambere natangiye kugira ikizere ndavuga ati n'umukobwa ashobora kuba ari umunyamugisha, ashobora kuba afise ibiganza ngira Imana ishimwe, ashobora kuba afise ibiganza byiza kabisa. Ako kantu nako wiziko
gutera umugisha nta muntu arigera bikubwira barabimbwira ariko nyene nuko utabaye muri relation kenshi iyo warakundanye n'abatipe nka batatu harimo umwe ariko yarakubwiye ngo uratera umugisha oya kugomba kutuma nsubira kuvugisha umuyegisega nari naravyihanye vrema wari warihanye kuvugisha umwege ati iminsi twamaranye nabona ko udufaranga ku ngodo ari sawa mwino minsi usuzume wasanga twaranatose canke akaba yabandanije gutera imbere kubera katanu umwaka wasize umutego so umeze neza ndashima Imana no kuri diko nawe umeze neza je nanje meze neza ndashima vraiment ndabibona je mba meze neza umwaka ngiye kurangiza mu buryohe gusa nari nzi ko nzowumara nambitse impeta umuntu none vyaranze bimpereyeko aco 2025 n'umwaka wacu sister ndonderera oya ntibakiranga muhungu paka yaragiye ariko ntiwogerwa musaza wawe baramutse hari ukundi kuntu yigenje kubera uno mwaka nukuri je ndabishaka cyane ndabishaka nukuri nta beresera ukeneye gose ndamukeneye cyangwa uwanje uzomwitega ari uko wamede yavuye mwebwe nukuri mwese je nukuri mwese ndavuga ndabifuza Deraguruve Ani mundumbi mugabo nukuri ndifuza ababeresera bavuye wavyo neze ego bizoyoha cyane ariko uko wifuza ababeresera niko dukeneye natwe aba bofre asha ati bera aracari umwana mu 2005 ngo narakura ahise twenge umuntu waruze ko yavutse muri 2005 hari cyo nta myaka 24 arakwitse nguyu mtoto mchanga kabisa wamwita bera dora bere famille byose bizogenda neza cyane gose wasize abantu bo muri BMT muri GN Films babantu mu maranye imisi mu bikorwa bameze neza nukuri barakomeye akazi kararemvye two turagerageza gutegura ibikorwa vyiza cyane gose ni kuri 2025 mu twitege tuzobanezereza vraiment ego kuko tumaze mu igihe benshi twarabuze n'umwanya wo kuja gukora ibiganiro hano gihe hatandukanye kuboneka amafeta agiye atandukanye kubera kwisacrifice two turakora kugira ngo ibikorwa byacu muri 2025 bizobe urutavana ku buryo bwo tutazabasiga mw'irongo ego ariko shaho ibintu muzobisigura gute abantu yuko bamaze imisi babidogera jewe hari abantu benshi bambwiye ati ni wakira CADEAU RAVELLE ni wakira Amede ni wakira Basabas uzutubariza impamvu twakomeje turindiriye intore ntinde umwaka ukaba wikubise byagenze gute ingaruka yaba twaye kuko je nkanje ndiko ndakubona mu ngaruka cyane ego kubisanzwe intore ntindi ni projet nini cyane gose dukora dushize ko umutima n'umwanya munini cyane rero novuga ko iragoye nashaka cyane ko n'uburyo muziko buba bugoye intore ntindi nuko ni projet nini saba uburyo bwinshi cyane novuga ko mugabo twarapambanye shimira cyane gose umwanditsi n'umurealisateur wayo twagwa nuko abantu bakeneye cyane gose kuyibona ahubwo twagwa nuko abantu bobona resultat nziza cyane niyo mpamvu tugenda dushiramo umwanya ukwiye kugira ngo intore ntindi ize imeze neza noneho rero niba mwararavye sezambe ni akazi reka ivyo bintu naheruka atari ukumeze suko meza mwana museka bivuge uko nanje ubwanje umunsi nsoma script ya seze ya gatatu navuze ati ubundi niyo ntore ntindi ziriya za mbere zitwa gute burya intore ntindi seze ya gatatu ni film zoba iri mu surprise menshi cyane gose abakinyi beza mukunda nabande n'udu surprise reka mpore turaza kubona kubera ko hamenyekanyemo cyane umuntu yitwa CADEAU RAVELLE for sure hamenyekanamwo Sabas inkuru nziza aruvera muhimbaraza ahagazemwe neza abandi byari bisanzwe ni bamwe bita ngo abafigira n'abafigirante sinzi haraza kuzamwe abandi bantu baza kwiboneka nko mu buryo bunini kabisa mbabwije ukuri sezo ya gatatu y'intore ntindi ni sezo y'ama surprise mukuri nziza cyane irimwo ubuhinga bana yanje muga twasize ntuze witwa Yvette Kanyana yinjiyemo nivyo yari yinjiye karampanura nyene ngo dakice bana namugiye kubona n'abandi benshi ko mbona muri sezo ya kabiri hajemo Yvette muri sezo ya gatatu hazamwe abandi bakinyi kandi mukunda Frema ndabizeje ko muzoyikunda cyane ubundi niyo ntore ntindi yego ibi bintu mwigaze kubitubwira imbere yuko imva ya mwihora isohoka ati sukwiyemera sukwishima nukuri muraje muronke filime nziza filime iraza ikora amateka umuntu atogaruka ko kabisa bose barabibonye yamaze n'igihe ihagarariye urutonde kwa amafilime yari kararabwa cyane mu gihugu cy'u Burundi niyo mpamvu bivuze uko mpise numva ubwoba
nimba intore ntindi yari intore ntindi baravye kamera kujya mukamuvuga yuko ariho valere ajoute canke kandi kantu kiyongereyeko nukuri ko Imana umuriro uraza kwaka haragurumana biratangurana n'intango y'umwaka canke ni nko mu mwaka hagati Imana ibishatse mu ntango y'umwaka okay ego ariko murabizi ko umuntu arapanga Imana arayigapanga ya kandi i programme y'Imana umwanya w'Imana ari uwa bien sana rero nivyo twifuza kandi ndazi yuko bizogenda neza ariko zira hose ndagiye ko ari gisasa ego kabisa ibi ni ibintu abantu bakwiye gutegereza biraryoshe muri filime bamaze imisi baravyimva mwihora barayikunda ni nyinshi zagiye zirasohoka ingaruka irabandanya intore ntindi nkuru twabivuze yari ihari ibaze batanguye umwaka naho nyene mu buryohe bakongera bakaraba ya filime yabo bakunze ego kiza kuba ari ikintu kiryoshe cyane kirenze so umwaka wari muremure mbanze ndagukeze mu mafilime menshi wagiye urakinamwo bwari bwo bwa mbere ukoze filime ku gatwe kawe ego nibaza yuko sugukavya abantu badufashe n'abadukurikiye ushobora kuba ari wowe muntu wakoze filime ubwa mbere igacigira impact nk'iyo yakoze dusubiza inyuma gato waruzananye kwiga ibya filime nubuhe buhinga wakoresheje washizemwe amarozi kuko numvise hano ngo basigaye banayakoresha byagenze gute kugira imva ya mwihora imva ya mwihora icambere ndashima Imana kubera ko niyo yabikoze hama ndashimira cyane gose BMT kuko je naranditse ariko bararavye story yanje barayikunda baravuga reka tuguhindura utuntu tumwe nk'abantu bandusha uburambe nk'abantu nubaha bakuru banje noneho baramfasha bamfata n'ukuboko emwe baranshigikira shima cyane gose Diko Entertainment na Diko en person nkashimira na Fridore na team nini cyane gose ntorinda ndavuga umuntu wese yagize icakora kugira ngo ishobore kugera mu bantu umufana wese yayipartagije umufana wese yakoze commentaire yumve ko ari kubwiwe kuba yarageze aho yageze nukuri nta buhinga nta marozi nta ni ku ruhande rw'abagusupporting ku ruhande rw'iwawe umva amashaka usangize abantu bumve experience n'ibintu barageze guhera mu kwandika kwitunganya bibandanya kote yiwawe iri foro yatumye ya filime iba niyahe nimba tarakabanguza kuba wibiye abandi ejo ngo baguceko Zasere nta buhinga bwa danje nukuri kuko sinavuga ngo ndumwanditsi ngo wahatari oya ni histoire nk'izindi ako se hari uwo ubona munganya ngaha kwandika reka siga umwe wese ari unique mwese aratwika mu buryo bwiwiwe ndashima Imana ko ndi rero kwandika vyabaye mana kwandika script nukuri ko Imana ikindi kintu vyabaye ibintu biruhisha bisaba courage bisaba kudaheba bisaba kudacika intege yo bagukosoye bisaba kumvira hama mu gukora tunaje ndashimira cyane gose abakinyi twakoze muri harmony kabisa muri vibe gutwenga kunezerwa umwanya w'inkuru kaba umwanya w'inkuru shima cyane gose Jackie yabaye umuntu yatwaninde cyane gose muri tunaje Jackie muhajya n'umwani matera kazi barayada gatuye oya kandi Jackie muhajya ngo ni n'umukomedian burya yihoreye ndakubwije kuri buri kubona ushaka kurambi oya yaduhaje cyane gose mu bintu bijanye na location urabona ko twayikoreye Ingozi narashima cyane gose Diko Entertainment yadusanze kuri tele man yarahaje mumeze neza yana bavuga ko atabuhinga nifitiye hasa neza kabisa jenda nabivuge subesha urumva waheza gufungura neza ukirenza ko akavinyu uramutse ukanywa udusitiro twaba duhari urumva hamukagwa mu nkuru ikabena bifatira akabenzi bakagafata yego vraiment nukuri niyo mpamvu sinavuga ngo nubuhinga ahubwo gushira hamwe byatanze kiriya camwa mwabonye ntiyari jeje nyene ntago jena ari kubishobora bijya bintu ndumwe baraboya oya nukuri ndishimira umuntu wari we wese kabisa guhera mu ntango guhera mu kuyikora yagize icakora yagize icaterera kavuga uri kuri tereka turungikira amazi witwa Shagi mwamurose gute kiyagiye ko wamenga yibere mu bindi bintu vyiwe Shagi nawe ni mu bantu bayibonetsemwe bagakundwa ego Shagi ndamushimira cyane gusa wenyene twaramuvugishije turamusaba ko yoza kudufasha yadufashe ibintu byinshi uriya mungu ari talented gose birenze uko muvyimvira muri directing gukamera harabona baherakinye yari mu kamera mazi ko X-ray yayikameye ariko mu mahori iwe mu masene yiwe yasettinga akavuga ati mumfashe munkamere n'abajakimu y'abashagi bose baritanze nikuri ndamushimira na wenyene hariho experience vyagusigiye muri carrière
ugeranije no gukina muri filime z'abandi zigakundwa ariko kongera ugakina muri wawe nayo nyene igafata inimero. Experience nini cyane gose yitwa kudaheba kukaje. Kudaheba. Kuko vya serie n'urwara. N'urugamba. Oya. Izagiba n'urugamba uhura n'ibintu bigiye bitandukanye. Uhajya umuntu yimvira ngo je ndashoboye ndumwe nivyo ukunda. Udafise umuntu abaguhari ari ruhande yawe yagufashe agukonsole amateriema canke spirituellement canke nyene physiquement vyose. Okay. Vyo guhanga. Rero abantu mufisa ama company akora amafilime mwubahwe kabisa. Ni stress. Ni stress. Ni stress. Oya ntiyamvunya cyane. Kuko sinarumwe. Mutwaro mutwaro hari abantu bibaza ati none nk'umwana w'umukobwa kuronka ama miliyoni yo gukora film agafaranga biba vyagenze gute yayakuye he okay mwana wanje ko yaciye kuri channel ya Bollywood yego niho yaciye muza biraka dukora kusaze umuboss wa Bollywood yarazanye amafaranga et puis turamukorera produit mugamba bwije kuri ivyo wapanze ndakubwije ko gayiwe twe bisubiramo komenga filime si twatwana si ibintu byo kuja gukinira muga of course mu gihe utanze filime nziza kuko haraba numvise basigaye baja gushutinga ngo bagatana episode 5 ku munsi ndabatangara bafise courage kandi barashobora cyane gose courage nimba courage gukora filime episode 5 wone umva bataba bakazi twa turakora scene imwe ikanka no guhera we umva abantu bakora episode ngo barakazi nibivajuru nibivajuru kabisa sinza kubagaruka ko mugabo icantangaje nuko numvise bamwe muri bo ngo banashutingisha amatelefone abantu bazi gukoresha ama iPhone pe telefone ashaka kuyikoresha benshi n'utsi banyakso benshi bakoresha amatelefone bagatanga produit nziza kera bagitango oya nukuri telefone ashaka gukora bivana nuko bavango bakoresha telefone ugasanga ni amatekino yo muri ntuzi abantu dufise tekino twihangane dikara dusuzuguye ariko ntaci tuzotera imbere tuzoronka ama 16 Pro Max nibanyumve nabi ubwo ndakavuye neza bane mufise tekino na jewe ndayivuye ko vuba nshobora no kuyisubirako ariko gusa sinoza ko utunze tekino nguze gushutinga film mu cameraman hano arabizi ibintu byitwa ama 4K amafuru HD nibindi sinibaza ko muri tekino byo hava bikorohera ahubwo iyawe konze mwari mufise ama telefone meza timu mwari ko kubera bari bayakoresheje nuko twakoresheje kamera nubwo itegeye haruguru cyane ko dushaka produit izoshaka kuramba kuri YouTube tazotakaza karite n'ingoga kandi iza kuba nziza nyene umuntu aza kureba ama image akabona ni meza kuko mu byo dukorera film ni gutanga message mu gutanga message tuyitanga muri image iyo image dasa neza biragoye ko ya message yawe uri kuratanga iza kugira bwa buremere kurusha iyo image bisa neza image n'ikindi kintu yego nibaza ko bavyumvise kabisa ariko kumbure hari abantu bakora ikintu kubera uburyo bwabo ariho bugera mugabo hari nabandi bantu bazira kutamenya bakabona ngo telefone yanje kwiravye mu dushugwe tukaza tumeze neza ati na filime yo ikora nk'abantu mwe mwitondere kino kintu byo tuba tubivuga so filime yawe rero turiko turavuga ko yabaye y'amateka bigize gutya jo bundi bayikubise muri festival ngo pa ati reka banze ninywera amazi Evyeriko ama award ivyo byose uno mwaka. Ese ndakubwira ngo pole sana cyane ndagukeza. Nkeza we urazi ko ama nomine. Nikindi kintu. Urazi sage amane nomine. Ariko Rave hari ikintu nakwigiyeko. Ushobora kuba uri mwe mu bantu biremesha, ushobora kuba uri mwe mu bantu badacika intege, ushobora kuba uri mu bantu badashavuzwa n'ikintu cyo cyose. Uzi impamvu? Jesse nari nabiravye tugikorana kade ka interview gato bari kwakoze ariko nageze muhira mbona commentaire y'umufana avuze ngo Ravelle ngo ndamwigiye ko ibintu byinshi ngo ntashavuzwa n'ubusa ngo urabona yuko ngo tacha byamutwaye ngo banyame imitsi yaranze ngo abandi ngo bashavuye Jesse nza kugukeza ahubwo reka mvuge ngo pole sana oya gato je ntumbwira pole ndumunomine bagabo kuba nominated reka ushobora kuba nominated mu gihe nubundi ivyo abantu bavuga ati ivyo byari garantiwe wategerezwa kabisa kubigerako kuko nahere kuri filime iri kwimva mwihona yako ndavuga ni filime yagiye muhiganwa abantu bose baha amahirwe bavuga bati ego irashobora kuzunguturana n'iyitwa ni kwetu ninde kwetu hariyo big project gikaze baba we ni yatwaye trophy ni filime nziza kabisa ntawo bideha ariko abantu bavuga ngo imva mwihona yahiganwa iraza guhiganwa n'iki
ndiko ndavuga ibintu byava mu makomantere y'abantu atariko nta yindi filme iza guhangana n'imva ya mwihoro CADEAU RAVELLE aragezayo public yose naza ndayiraba yahindukiza amaso kuri wewe bari bazi ko ari wewe maybe niburi abantu babona ibihembo bitatu harimwo meilleure montage barabona meilleure interpretation féminine ko ari CADEAU RAVELLE bakanabona filme y'umwaka imva ya mwihoro barahamagara turarindira imva ya mwihoro turarindira izina CADEAU RAVELLE turabura wiyumvise gute kwanza uri muri salle bamaze guhamagara hasigaye nk'ama award abiri utarahamagagwa icya mbere ugiye muri competition witega ibintu bibiri ni gutsinda cyangwa gutsindwa kandi muri ico gihe cyose utegerezwa gushima ibivuye muri nyene mu résultat agir kuko ngasyo mu kintu navuze muri kajya kantu kugira ngo festival izari rya jury igizwe n'abantu batatu ifise ivyagendeyeko rero bien sûr abafana abantu canke jewe nene ubwanje mfise effort nakoze muri ino film bafise ivyo nifuza mugabo jiri ifise ama critères igenderako utegereza kwemera yuko critères zose ziza kuva muri jiri uza kuzinezererwa none ukanezererwa n'abatsinzi ariko ntaguciriyemwe mu bafana habari abantu bazi ibintu bya filime ntimuze mufata abafana bose nko menga nafa kuraba ibintu atabumenye bafise hanyuma kantu uvuze ngo wategerezwa kwemera hari gihe amatora yibwa ibirazwe hari gihe ko nta matora yibwe deja ni jiri nta matora yabaye none jiri baravuganye niba ari babiri babaye dakora ati burya kwetu niyo yadaje hakaba hari umwe gusa yagize byese yatsinda abo babiri erega la majorité compte irakonta ariko kuri wewe nyiri filme uzi nico warutwaye nico warutwaye mwihiganwa urabona koko yuko filme yawe yari kubura award nimwe bon en fait nukuvuga hariho deja theme nuko nayibuka neza mbwa vyari bya jeunesse ego harimo jeunesse nuko rero meze ko nabakubise uteme hariho nandi ma critères bagenderaho igene iyo baba tureve tukayimenya ego rero jewe vraiment novuga ko kwifuza igihembo cyo kubona ko narinda kimerita ninda tovyifuza ko nuwagiye atwaye filme yanyu avuga ati jahana mayigo ndayabona nuwatwaye yakoresheje intuze ndo mukandidate nk'abandi bien sûr nifuza igihembo ariko iyo kitabonetse nshima ivuye muri je ko ndayizeye kabisa nukuvuga wewe ama comment yagiye araba abanalise nk'abanyama bavuga nyama kweri nyama avuga ati je ino jiri sindiko ndabona neza ivyayo kugeza igihe ivyo yatangaje nabagenzi we benshi nabo bazogenda barabona ivyo bagize ivyo bavuga bati festival nimbaruko imeze ntiturota dusubirayo wewe ntabwo wemeranya nabagenzi bawe mu kumanalize bakoze ahubwo wemeranya na kote ya no kuva jiri ya festival ego je nemeranya na jiri baravyize ko barafashe umwanya baraba amafilme yose niba ari cyo batabonye mu makritère bari bashize ko mumva yamwihoro bakibona muri kwete bakibona muri état civil bakibona mu nama yese ziratsinda jewe mu mwakuzi niba nzo nakoze agafilme nzogatwara kabisa kandi niyo nzotsinda sinzocika intege nzogoma naza ico nagire ndakubaze none uhizo nacishura mu mwakuza turashobora kubona wasubiranye iyo filme ko iyo mfise niba nabanzo mfise filme mbona ko yogenda notwara nzoyijana kandi pe importe gutsinda cyangwa gutsindwa jene mfise ukwize mfise confiance totale muri jire ego ariko rero wa mukobwa we je numva mumondagura ariko sinyugwa reka dufate ino analyse umwana yitwa Nono niko bamumenye kwa X-ray atwaye ubugira kabiri interpretation féminine no kuvuga mu kirundi ngo kwavuga ngo niwe mukinyikazi w'umwaka wa filme mu Burundi siko bimeze niko biri tufatire ku Nono mwana ufatiye ku bikorwa wakoze n'ibyo yakoze ubu koko iyambure gatoya iyambure ishusho ya CADEAU RAVELLE ubu mwana list wanalize yanaliza abantu babiri CADEAU RAVELLE na Nono who's the best uno mwaka umviza kumbwira ikintu kimwe diko utegeza kuyihitamwe wewe ni waba kubaza ati wewe n'umujournaliste muri BBC urihitamwe niko biri oya rero CADEAU RAVELLE ubu ni babiri haro CADEAU RAVELLE umwanalize haro na CADEAU RAVELLE uri muri film dufate CADEAU RAVELLE umwanalize ndari guhaye iminota 2 ndari guhaye iminota okay reka ivyo tubirekera abafana peut-être canke n'abandi banaliste jewe sinoshobora kumwanalize yavyo noshobora mais bien sûr mu bihe vyose umuntu arihitamo niko biri ego wewe base tukureke urabona yuko Nono yari gusumbya abandi bakobwa bose bari mwihiganwa akaba ari we yitwa akaba ari watwari rya award
Cyambere jewe none ndamubona nk'umu actrice akomeye cyane gose. Of course uriya mwana yagitinga neza. Yinjira mu ishusho, yinjira nyene mu buzima bwa scene bwa role baba bamuhaye. Rero kuko ntazi ivyo bafatiye ko ntazi iki sinoja kuvuga ngo ngira mbo umujije je ndi actrice sindi umujije singanze kujajinga ngo bagenzi banje byo wizi byo kujajinga ubu guca urubanza biranse kwere hari tegeko ndangira amapaju yarishe ntubona ko ihava oya amategeko afise ibitabo kabisa turagenda tugasoma mu migitabo rero je nsome hama ndababwira toya barabeshe umukobwa n'umujaje koko mu migitabo amategeko bagwa reference sushagera ku ma emotion kuko ninavuga ngo yangu bikinzo angiriye ku ma emotion kuko ukungene mbona acting ya Ornera siko we ubona acting ya Ornera uko mbona acting ya Mimi siko dikabona acting ya Mimi rero abari ho basha amanoma hada mbonye Julienne Ndesidi ikintu buryo baba bavyize ko muze bureka kuba mwumva yuko batitonze bafise ivyo bagiriyeko kumbe bo babigiriyeko ariko sha no uriya mwana nyene umugani wawe yatinga neza kandi ufise indi jisho urabisha nk'umuhinga ariko ndiko ndibaza ba Mimi bariyo nuze Ornera mutoni amazi misere yakabikora ni yari inarigera yatwaye canke rigera yatwaye arafise award inarigera met interpretation muri court metrage ariko ijya ntikaze nkiya none ntikaze erega muri court metrage hari amafilme runaka no muri metrage hari amafilme runaka yego hariyo abana bitwa ba Chanceline menga hari amafilme bakina mufana murabizi ko jana ufana Chanceline uranafana Chanceline n'abandi bakobwa benshi bagitinga neza bige komana sinzi wa sinokoresha emotion bagawe sinokoresha emotion ndukuri kuba umujije kuba umujije kuja muri jury bisaba kwiyambura iyi kote yawe yo kumva ama emotion yaha ugira ku ma emotion ugiye ku ma emotion reka wocu usanga ugiza wocu usanga wawe mufana mu bahande yo kumujije ariko bamwe imva yamwe hari kubura basi n'akasokeza akamontage jewe igihembo narakironse uzi mpamvu nakironse naronse filme nziza abantu bakunze naronse intahe abantu baje kumbwira festival niyo nayo kwitwara takubijwe ni ari kundutira igihembo cyane naronse kubona narakoze film babwijwe igihembo cya mbere naronse nuko narayishize ko kwanza ica kabiri naronse nuko abantu bayikunze bakampa ama felicitation bakantera ama courage nikiye igihembo kirutico ako wa mukobwa urakeneye n'ico bita income wa mukobwa urakeneye amafaranga wa mukobwa weje kubona uri kuragenda n'imodoka nziza bizonezera abafana none bidaciye mu mahiganwa ngo hama award zino modoka zirazana oya imana amadoka yaronse buri yayikuye muri festival bagaho Alvera yatwaye ikiye gihembo gironka amadoka nukuri ko imana inzira z'Imana zifisa hadi zica nago bisaba ko nca muri festival kugira nduge oya kandi shani ibyo abantu vuze ntibari kwa festival gusa bari bakoze amafilme meza ego Amadeus kwa festival mukase yaronka imodoka zibete oya yarakoze akuya kiwiwe arareisisa aragura imodoka aratunga abantu arampemba bose wanje ubahwe yajamete ni bose wa urumva donc nago umuntu yo limita nguzo hezagirirwa ngaha oya nukuvuga n'izindi nzi ikintu ntoyemwo nicuka abantu bakoze amafilme meza bishobora kuba ari ibintu byabagejeje nawe izo filme nziza uriko urazikora waranayikoze ku gatwe kawe bivuze yuko ni keso y'umwanya n'ibindi byinshi wo bigera bitarinze guca muri festival ariko no bizona hacaje mwakuze nzojayo kandi ndize ko nzotsinda no mundi mwaka nani we mwakuza nzosubira no mu gukurikiye kabisa ariko urabona yuko habayeho bahayandi mahiganwa aza kunganira festival canka akanayirenga sorry ntibyo babyiza muri no industry tubona menga ku ruhande rumwe yarazingamye ego vraiment nukuri aba boss nkuko tubona muri ko murorganiza ama competition ya influencer muze mwiteho igisata ca cinema nukuri ko imana igisata ciza nukuri niba ushaka gukuza platform yawe runaka cha muri cinema ko twari dufise abafana dufise abantu bakurikirana ibikorwa vyacu tuvuga ati dutore muciye kuri no site web yabira visite muorganiza ama competition ntaco bibatwara n'amafaranga makenya ajya mushira mu bindi nimuze mwashira no muri cinema kweli mugenzi wanyu Fanny Ravine uvuza kantu ka best influencer nibuka yuko mu mvugo ziwe yasa n'uwitoga atari kaba bagenzande ndamwiganwa ntibanashigikire sharabe nawe kweri ngo ntana post
waramushize kuri stati wewe canke n'ivyari bikareba ko umusupporting bagabo nkaba narayikoze no bambeshe Nabameje ariko nivuze ko ntari ndamusupporting banavuga ko ako kantu nakagwara dufite bose nayazi kandi sinzi gane tukagwara raje ukaje uwomba titwe kutayishize ko ntavyotse oya musanze nyene utabikoze mugamba bwije ukuri mwogenda kuraba muri twebwe twese abakinyi ba cinema twese twa abatoye ndimo sino bavugira bose abatoye ndise kutari kuja gushira ijwi ryawe ku muririmbyi usize Fanny Ravine mukorana nkanje naramutoye mugabo sinzi je sais pas ngo ofete basa nabavuga ngo mufise ama platforms kandi abafana nubwo haraba muhuriye ko haraba mugabuye ati nk'uburaba nkaravera afashe platform yiwe agashira ko ati genda mutore sister wacu mu mushigikire timenga hari izindi ngufu vyotanga mwese ngo muri icecekera murorera mu bandi abamutoye nabo mubabo mutore gusa inbox nkuko wabigenje babwije ukuri si kuvuga ngo ni muri competition gusa hari nabenshi bakora amalancement ugasanga nta ma post dukoze hari nabenshi basohora ama film ugasanga ntidukoze ama post okay Sizuka kubera nabo bataba badupostingiye sindabitora neza nzovyi ahubwo nyene nyama harakano yavuze gasa nuko ngwese yavuze ngo we yakoresheje ngo mukecuru ako nyama hari gihe ukamwita mukecuru vema umuntu twese twine ni nkumi rero ubona ko akiri nkumi y'umutara n'ubu no raske yodeko na gato ahubwo rero uzorabe wicishe hariya kwa raske nimwe na ipostinze kare bari babinjije Nimwiza vrema ni mwiza sumukobwa mwiza kandi ngo buramezi make yave muri zone ruci ashaho rero amashanse nayi wawe na menura vyumva aya mugabo sino mukaba Noras ikimenda kivuze Noras ke turi mu runganwe rumwe ibaze ngiye kuba umukwe wiwe uko no kwikaga gasuzuguro kandi cyo ni kintu kibi cyane gose cyo ni kibi wowe ubega ngo sino umukwe wa nakubera iki ko afise inkumi nziza oya mugabo ubugombe bw'Imana ko araje ngendera kucirwa volonté dodie biramutse biba oya mugabo imyakira kirambana nyinshi sinorongora arasyo nukuriwe reka nzora abandi aturidire mugambe b'Imana babwa ari ha ego so nariko navuga ati nyamara akantu yavuze gasa nako ngwese ngo umuntu ngo akome induru ngo ntibamufashije ngo kumusupportinga wowe wa supportinga abahe ndagibukijwe n'akantu waruvuze nuko rero novuga ko ari ingwara nkuko navuze ni ingwara mu masineste twese twige kubihindura ati nimba wataba posting atagira yitega we ko baza kumupostinga gute twige rero kubihindura kuko niba ivyo barabibonye afite ivyo bagendeye ko pumbura bage baraba kuri platform ziwe barabura post z'abantu runaka siwe gusa sijewe gusa nababwiye ko je ashandi wa mbere nemeye yuko ivyo ntabikoze kandi n'ukuri iyo defend nawe ariko nta kansi nta kansi kaba kari mu n'ukuri nta mutima mubi emwe nese nakubwiye yuko n'abasinasite nkabose batoye muri ire twatoye Fanny ko byese tutategeza ko nishemerega rega ni privilege ni honneur ku gisata kuri mwebwe rero twige ako kandi ko twige gusupportinga na gufatana ukuboko ko sanga tugeza handi hantu so hambavuye kuba ari honneur biheza bigatanga kuri kino gisata gisa n'icirengagizwa rimwe na rimwe ku mahigano hari kandi kantu ubona itogwa rya Fanny Ravine byorema muri kino gisata deja byerekana yuko ari gisata gikomeye nubwo abantu benshi bacirengagiza ko twe turi influence ubundi ni twege dosha guhanura gutanga impanuro umuntu akabona ati wira ino ngeso ndiko ndagenderamwo nimbi kandi iherezo ryanje ntirizobagiza ko nabo ngiye muntu no muri rya film iherezo ryabaye ribi nukuvuga turashaka guhindura abantu turefasa gukora ineza turefasa gukunda rero nukuri kandi bica bituma twebwe abakinyi ba film twumva two kwiransa tutitinya twumva ko ariho barriere runaka ntitwoshika hariya urumva basi vyaduhaye icizere cuko natwe dufise ikintu gikomeye cyane ejo mushobora guhiganwa n'abanyamuziki mugahiganwa n'abamenyesha makuru nk'aba mipro mukakubita hasi kabisa mama raho hejuru cyane nakuri yarabashu ejo mukorana yaranyeretse award tini kwawe canke ni kwanje ndakunda uburyo abayifitiye icizere akavuga ati twabitwaye igihembo ni kwaje vrema nta nuko ari icizere muri vide ni icizere kabisa gihari cyakoze gifise na preuve nakubara ego none aho bukera ngo arurira n'indege yigire mu bigo bya za Seychelles ego ashatse ko uruganda gwiza zo dufatira utu video tuza turaraba rega tuvoyaje uko nyene bagabo so kabisa cyane nawe nizere yuko mvango nizere kuko si ubigira ariko bizoba biryoshe wa mugani wawe ejo tubabonye mu mahiganwa akomeye nkuko wabivuze
burya umukinyi wa film je nibaza yuko nta muntu yokwemfira wansanga asumbye umukinyi wa film mugabo yakinye neza cyane gose kubera ayo ma message uvuze ayatanga umwanya munini raba nk'uburi kureganwa n'umuririmbyi wewe ni minota 4 ubu kwanza bakwiye iminota 2 ziraheza ariko wewe wigishije isaha yose ibaze nk'umuntu yanditse ingaruka imyaka 2 maze akigisha ko ikintu cyose gifise ingaruka ubuzima buguha ico wabubikije umuntu mu influence akomeye gose cyane sinzi impamvu batamushizemo aho baraba twiyumvire ko kabisa ntibashiremwe bamwe badushiremwe abantu bose mwese muko murategura ama competition mumve yuko mudushiremwe tuzonanirwa ariko tuzogaruka niko biri nkuko ugiye kugaruka muri feza wibandaniriza umwaka wari munini cyane wovuga yuko wabaye umwaka w'umugisha arabiye inyuma ku byo tubona ntabwo yoba yibeshe ariko wewe ubizi gusumbya ubundi muntu wari we wese uno mwaka ni umwaka uzoyagira umuntu gute mu mateka wagize muri kariya yawe nzovuga ko ari umwaka wo gukura ego ni umwaka nakuze muri vyose muri carrière yanje mu buzima busanzwe muri nyene muri psychologiquement vyose kabisa n'umwaka nakuze vyose nabonye ivyiza n'ibibi namenye kujera des situations namenye kwakira ibimbayeko namenye imana kurushwa nari ndahizi wasigaye uje imbere y'imana kwe bagabo jaje mwamamuze ngo sinsenga kuki aje urasenga kuko abantu bazi ngo sinsenga ariko ntago je nsenga ntabwo genda kuzi nk'umupagani n'uburyo boneka kwere ntabwo boneka nka ya ariko je wa mugani sinsenga ngo abantu babone ko nsenga ariko imana yo irabizi kandi niyo yonyene mba niko ndi en contact nayo singombwa nk'abantu bambone si oya ngo bakubona utambe bisirimba wifunguriza ego niyo ndona bitamba mumenyereza ko ntazawa ndiko ndabitamba ngo mubibone mushaka mugume mumfata kwa kunde mumfata jewe mba nzo ndiko mba ndi en contact nawe kandi nzi ivya nkorera nukuvuga uzi imigendane wari kuravuga uburyo wabaye umwaka wo gukura uranashikirana n'Imana urumva ni gwa rundi ruhande nago nyene ruba rukenewe hari bindi nukuri novuga kubisanzwe ijambo gukura mwumve ko harimo vyose nakuze mu mpande zose ego kuze mu mpande zose nubwo festicable umbabare kano kabana kavuze kenshi festicable naraye mbonye umuntu yabipostinze yo ninde bashana kwimara kwihenda bibaho ntabwo yihenze yara nasubiyemo ngo abantu baca bamumenye yari karabwira nyama ngo nukuri ko Imana ngo umunsi nyama yatwaye festicable nimba ngo no mafilme nkina ngo nzoce ndayareka sinzi umuntu akunda guhangana na nyama baca bamumenya yakoze ndamubona yakoze bibona no yitwa Eric Sigara ariko yivugira ngo no festicable kubera iki none sinzi bafise impamvu ngo festicable festicable yarana bitandukanije festicable nyene urumva bafise impamvu bafise kana bidefinisa bijya bintu gaca ndahita festicable kwera karagaciyemo hambavura y'ibintu byinshi umuntu aba yaragezeko burya nk'abantu batangira umwaka bandika harigo baravuze ati je nkuno mwaka ndabona no banarageze kuri ibi niba ukandika mu dukarne ariko ukabona umwaka urikubise atani ca gatatu ca bine ugezeko hari ikindi kintu wowe utageze kuvuga ati mugabo menga Imana nk'ubu yosubiza inyuma nk'amezi 3 nkaba nkifise ingufu kino kintu no kirangura cyambe si gusubira inyuma ariko ivyo ntashitseko bien sûr sinashitse ku byo byose nari nifuza zobishika ko mu ndi mwaka kuko umwanya w'Imana ni kindi kintu kabisa ego niba ntabishitse ko hari impamvu hari ibintu umuntu ashaka gushika kudashikako wowe ukajaga ukablaming Imana kumbe Imana iguhungishije kwibona iguhungishije ibindi bintu nukuri ugasanga wari kuba waguze nk'imodoka ukagera kuri car ugashugonga kubera utaraba amatire maybe rero umwanya w'Imana tuze tuwizera timing y'Imana tuyizere kandi tunayishime kuko hari ibintu byinshi biduhungishije nta isheke ni uko nubwo biruko ucumenga nogwa nkagaruka iyo filosofi yawe kucumenga umuntu niyo kwigera yicuza canke ngo yidodombe kubitabaye keza kwidodomba kirazira nikosa kabisa kaza kwidodomba ahubwo raba wakorerere hakosore hama wa meliore ushaka gusubira inyuma kuko nane gashaka ko vyabaye urahindura iki mwana wa mama ko vyabaye rero kirazira kwidodomba avuga ati okay kumbure icara hano wimvi nakoshereje nakoshereje ngaha eske umuti wajya hano nakoshereje ni kihe kintu nakoze kugira ngo iriya vide ndayizuze neza uyibonye reka sikidashanyiriza kwa complice nikirenze ya ego bisigura ngo
umuntu ntashobora kutagera ku bintu ugasanga we nyene yizize kubera amakosa yakoze uvuze canke byose nk'ubu nk'akarorero ntushobora kuba waraplaninze kugera ku kintu ugasanga ntukigezeko ahubwo ugasanga si ya volonté y'Imana ko numvise uri kwavuga na volonté ni ahubwo ugasanga ni wewe yiwawe wakoze byavuyeko yego wowe ngihe wabanye ko wewe witanze atakena kimwe wewe tatudone ikintu cyo cyose imbaraga zazo washizemo kwaba n'ikintu nigikunze vuga ati ahari ikintu jewe Imana impungishije ariko niwe wicara ukaraba ukavuga ati yandushije iki habaye iki iriya vide nzoyuzuza ubukurikira nukuvuga nukwicara kabisa ukisubira kukimvira neza ku buzima bw'iwawe uca wameriyora uca wavanse mise numva menga ibintu byose bishikira umuntu si byose twovuga ngo biva ku Mana nana gato ko menga umuntu ari byo wenyene yihamahamira nk'akamana kawe wenyene kaza no kuba obsede kumva ngo kije kintu ntegeze kukironka kirazira tegekanya ikintu cyose ko urakironka cyangwa urakibura ntube obsede kuko iyo baye obsede ucucika intege iyo amaze kuba mu kintu ngo akenda kironka ucucika intege cyangwa rega ko fitanse kugira ngo ibindi bizokunda kirazira kaza no kuri kwishira hama limite ego wow uwitwa Asia Mukaremera numufana wawe akomeye cyane yarambwiye ati Ravelle ndamukunda ariko igihe cyose ntarabona channel yiwe ya YouTube nguma numva ikinogo muri jewe abihuriza ko n'umunyesha makuru wa RFM yitwa Kekekerenis yarambwiye ati je Ravelle yarandese byo no mwaka gukora filime nk'imva yamwihora sindayibone kuri channel yiwe ya YouTube wowe ufise imigambi ejo yo kuguruza channel yawe bakayibona ko ibikorwa byawe bwite saba bonyene benshi barabimbwira ntibabitahura barabikubwiye mugabo ndagira ndabaremeshe ndababwira yuko nkuko nabivuze nta kiba atampamvu niba naricaye nkakora imva yamwihora filime nk'imva yamwihora mfise soutien nka BMT nka Diko Entertainment nka mwebwe abakunzi banje ariko nkayishira kuri ya channel nuko twicaye turaraba tubona ati reka tuyishire hajya buriya ntakundi iyi mitwe murayumva ikoranye mwe murayumva bashi niyindi myinshi utavuze niyindi navuze abariho quelque chose babonye bakavuga ati la meilleure solution nuko twobikora ariko iciza abagabo tara nawe yagiye yego ikaramu naho yagiye ni jewe nyene channel yanje niba nzoyishiraho hazoza ibintu vyiza mugenzi wange ifise ukuboko kwamfashe mu mugongo kw'Imana nabo bantu Imana yashize mu nzira bakamfasha ihe cyose izozira izoza ari umuriro nuko ibinambatanye n'ikindi kintu bibaza kimandanye nico nyene atese jo barakubona wuguruje company yiwawe kukora bigashimwa muzabandi hariho umugambi yuko baza kukubona na company yiwawe witirirwa nkuko hari za BMT hari za warubizi hari za Diko Entertainment n'izindi ivyo byose n'amareve yanje fise indoto nini gose kandi sinigana cika intege je mba numva umenga sinzopfa nashitse ku ndoto zanje zose ego kandi ndavyizeye company n'ibindi vyinshi baba we yamwoja mu mutwe wanje mukaraba nk'ibintu vyibereye oya ndabona yo n'indege zica muri Europe oyas ego jemba mbona mu ndoto kwaye ko kabaye wararose n'ibintu byo gutangira kuvoyaje hamwe mu ndege haba nkoko antuka bisi nubwo ngwino misi zigoye kuva mu Kamenge umuntu agiye muri ville ntibikiri indoto ndabeshe wari ukwiye kuba watangiye kubona indege muri ubwo buryo sha burya usanga birimwo birota canke nta muvugishwa aramena nko kubwirwa tu ko sigaye uba n'imbere y'Imana cyane jewe bantu rero tugendera mu mavugishwa reka ngendera abwekana kandi dusaba iyo tuko turasenga dusabe impwemu ya discernement gutandukanya hari abavugishwa benshi bibinyoma nabivyiza rero gusaba impwemu ya discernement bya nivyiza gose rero indega buriya icavuzwe Imana yamvuze urinde kugira ugitangire kizoshika niba yaravuze ko nzuri indege nzoyorira noko kandi atari kera cyane kuko burya ngo akanwa arabivuze umuvuga wiwe yakanwa kumva ngiyo gatangiye kuvuga nyene kaba katangiye no kurema kandi noneho je mbona nta nikidasanzwe urabisa ari ibintu hari umuntu arabuka ati none ahubwo sinzi impamvu bitarana bakabisa kandi warabitanguye kuko hari erega haro ningenda abantu bafata ntibirirwa baratangaza ku makamera haro n'amaterambere abantu none nk'ubu nimba uno mwaka weze uguze parcelle ibyo turabizi nimba uheze uri kurubaka inzu ibyo je ndabizi nimba uheze wuguruje konti ya dollar ukabugeze ku 200 ibyo je ndabizi kabisa wagiye ubonekana henshi mu birori na kano kantu mbabarire wa mugani wawe ugende ndakakubajije warabonetse nka rimwe canke kabiri wambaye umwambaro
wanditse ko BMT abantu bibaha kwiyumvira ati wa mukobwa hamwe yakurira yavuze umwanya munini muri warubizi yoba atakiriyo ese ibura rya warubizi muri game ryajananye na wa CADEAU RAVELLE muri warubizi uno munsi uri muri BMT uri korakora ku gatwe kawe bari mugakorana nk'aba partenaire kano kantu umwaka uhera abantu bakazi abantu bamenye yuko jewe ntazigera mba jenyene niyo nzokuguruza kampuni wanje sinzigera mba jenyene so kama afise warubizi so kama afise BMT so kama afise Diko Entertainment n'abandi baziyongera ku bien sûr rero niba nambaye umupira wa BMT nuko ejo mu gatondo bazombana nambaye warubizi ndazombuza nuko nubu Diko nashiraho brand vraiment ya Diko Entertainment ndayambare kabisa iri mu nzira ndiko sinzigera mba jenyene sinzigera mba jenyene abantu baza kunshama ari mitenga muri BMT ari muri warubizi ngari hehe anama nukuvuga umuntu w'abantu ubonye bikoroheye ko muza gukorana ukaba kwambara brand yiwe uraza kuyambara nkuko ejo company yo guhangwa mamaza amazi menyekanisha ibinyobwa byose uburi tayari ariko ivyo biba bitandukanye cyane gose na BMT na warubizi na Diko kuko abo ni famille yanje bafashe mu bwango kuva n'abandi bose bataramenya rero abazoza bose bazoza biyongera kuri abo no kuvuga abantu bakubonana na banaka bakibaza ngo warashwanye n'abandi abo singeza mbega ngenda gutse ari nisia ashwana nico kundi so hari abantu mba nakiriye kubarekura bikangura ariko nta nukundi biba byogenda ubu bwavuba nubwo wasa n'uwabivuze abantu bitega iki cyane kuri wewe baze kukubona hehe hambavu y'amateka uri kurakora mu ngaruka ariko mbere yo kunishura kino kintu ndagukeze kabisa kuri acting nabonye wakoze ibara gera tuvuga ko gera wankiniye neza muri ino episode yo mu ngaruka ukinura umugeni muri ahantu ukamera nk'uwihakanye warakwambitse impeta wango Rona umugeni mengana umumarayika muri kajya bakita gute agashungi mu gashungi menga ntiyovuga mugabo bakaza kubona wa mugeni ari revolosati no trop reka mbwire isi yose imenye uburyo uri umubisha uburyo uri umuntu mubi hajya hano wakinye neza murakoze reka ngira ko mvuga ino message rimwe na rimwe birasaba gutekinika utuntu gutega imitego ukuntu kugira ngo ushobore gukiza benshi ubundi niyo ide ya mbere ya Sabasi yarashaka shaka utubwire nyine message yari igeze hajyano kuko abantu byabatanye none no mugeni bigenze gute hari n'abataba bararabye filme guhera hasi mwashatse gutanga iki hajya aho bigeze sinshaka kuvuga ibiri imbere ariko aho bigeze ujya mu Iva yari umubisha yari umuntu mubi rero rimwe na rimwe kugira ngo ushobore gutsinda umuntu akomeye cyane gose bisaba nawe gukoresha umutwe no kuvuga nta yindi moyo yari ifise kugira ngo expose ujya muntu atari kwemera ivyo ambwiye hanyuma nkarondera ama preve noneho nka expose imbere y'abantu kugeza igihe wigwaje igicuri nimba atari intandara ndatigwaza kugira ngo aragere n'umwana wara kwa muganga ngo babone ko nagwaye uya muhungu nawe winyinyi nini nabonye aza ngo wende ucira ngo uvuge ibyo bonye marezo marezo ndagusabye bwakire kuri Diko Entertainment neza hajya hano na marezo oya ubwo bimusabiye akaba yananyemeje karibu marezo cyo n'umacteur mwiza cyane gose yafashe ikintu abantu benshi bashaka kugifata nka defo canke bagumutwenga cyangwa bamuvugira agihindura point foro yiwiwe kugira ngo yaramaze ku create identity yiwe kujya buko no kwifotara atwita nk'ururimi mu nyinyi tumenya ati ni marezo ijya nyinyi ni brand ikiradandaza marezo respect rero icyo ashaka kwerekana Sabasi cyari ico nemukemere gushigikira ikibi kandi birasaba ko wihebwa byose ukemera bimwe na bimwe bashanuka nimuze mubona abantu bababesha muce mwihuta kujajinga hari umuntu abesha kugira ngo akize aje nabeshe ko ngo intandara muri ingaruka kugira ngo nshobore ku expose ububisha nkize abantu benshi ako gakote urakabangamira cyane kuko kanafitanye isano n'imva ya mwihora kwakuntu watubwiye ati sibyiza kwihutira kujajinga umuntu hari umuntu akora impamvu ibintu kubw'impamvu runaka munyu mukazoza kubitahura ahubwo kanamukuru ugasanga ikintu wewe wita ikibi yagikotse kubw'impamvu ifatika uwo niwe CADEAU RAVELLE CR4 bababwiye the one and the only tikara kuvuga nawe ukiyobekwa oya ni nakumeze urigera wumva ndiko ndavuga ntuzeya nkuko nje umuntu ndamuvuga kubw'impamvu runaka ko niwe mpa inspiration so kwako turavuga rero ngo imbere yuko tugusezera abantu bitega iki wa muravere wabo bakunze batashaka kumabona mu ngaruka gusa baraza kukubona ahandi hantu mu maguru masha
basha nuko kimana je nkubiyaba nuko ntari buri men ndabwije ukuri tubafitiye ama projet meza cyane gose kandi nkuko mubizi umuntu wese abashaka kuduga etape kandi natwe nivyo dushaka 2025 izoba nziza kurusha 2024 muzogerwa kurushko mwagiye mu 2024 ego hari akajambo kamwe ufise ku mushaha nimba atari ku mutima wosigira abantu benshi bari badukurikiye hanyuma duherekeza umushitsi ego murakoze muntu tarakora subscribe kuri Diko Entertainment uri mubiki arongeye arabivutse uri mubiki ubu irasimbiye ku 40 bara yego subscribe na kabiri raba ibiganiro muba mufise abakinyi mukunda babandi bose muba mushaka kumenya ivyabo dikaba hari kugira ngo babaze ibibazo byose muba mwifuza mukore subscribe kuma YouTube channel y'abakinyi ba filme bose mutibagiye BMT na warubizi murakoze cyane gose ndabakunda urukundo munyereka mwubahwe bizo ndagushimira cyane kabisa ku mwanya uba waduhaye ndagushimira cyane gose wa mugani wawe umwaka uzokubera umugisha uzoboneremo byinshi wifuza za ndoto zawe uzuzigereko wa munara uri kurubaka uwubake ugere kure cyane isi zikwirabemwo nk'umuntu yabayeho wishitegerezo ndabashimire namwe everywhere you are bimvira byanyu turacabikomeye turacabikeneye make your comment tubandanye kubana 5 kuri 5 ndabakunda cyane wherever you are hasta la vista Diko Entertainment.